Intango nziza y'ukwezi kwa ruheshe ku bakunzi bacu aho muherereye hose. Nitwa Souleyman niyo nkuru papa utamu ngaya amakuru y'imikino ariko aravugwa ngaha mu Burundi ndetse duhere muri weekend. Biraboneka ko Yari irishanwa rya Primus League Burundi ryari riramutse libandanya ku munsi wa 28. Umugwi wa Interstar n'umugwi wa Vitaro gwari urukino rurendiranywe igishika n'abantu benshi cyane, aho iboneka ko umugwi wa Interstar wari wakiriye umugwi wa Vitaro Football Club kuri stade Intwari. Kuri stade Intwari ndabibutse ko hari hamaze kubamenyeshwa ko atabarorezi bemerewe kwinjira barenze ijana, ni kuvuga abarorezi 50 ku ruhande rwa Vitaro Football Club no ku ruhande rwa Interstar. Nako byagenze kuri uwo munsi wa gatandatu, aho iboneka ko umugwi wa Interstar wahawe uruhusha rwo kwinjiza abarorezi bagera ku 50 ndetse n'umugwi wa Vitaro Football Club ugahabwa abarorezi nyene. Biboneka ko umugwi wa Interstar n'umugwi wa Vitaro Football Club ari urukino rurindiranywe n'abantu benshi cyane, aho iboneka ko ari derby maze kubimenyekana haba ngaha mu Burundi, mu karere ndetse no ku mugabane wa Afrika, kwisi muri rusangi ku muntu wese bakurikirana umupira w'amaguru wo mu Burundi. Ndabibutse ko kuva mu mwaka 2011 umugwi wa Interstar n'umugwi wa Vitaro Football Club bamaze kubahura icuro 18, aho iboneka ko umugwi wa Vitaro Football Club umaze kubutsinda icuro 12, umugwi wa Interstar ugatsinda icuro 2 maze bakanganya icuro 4. Ku munsi wa gatandatu rero igihe cy'isaha 9:30 urukino rwaratanguye hagati y'umugwi wa Vitaro Football Club, yabaye amateka y'urukino rwa derby ya Interstar na Vitaro Football Club yo kuroregwa n'abakunzi b'umupira w'amaguru bake, aho iboneka ko muri stade atabarorerezi benshi bari bahari nk'uko byari bimenyerewe ku rukino rwa Interstar na Vitaro Football Club. Urukino rwagiye kurangira ari bitsindo bibiri by'umugwi wa Interstar kuri kimwe ca Vitaro Football Club. Sigo urukino rwabaye gusa muri weekend. Ku munsi wa gatandatu haboneka ko umugwi wa Rukinzo Football Club wari wakiriwe n'umugwi wa Ngozi City hariya mu ntara ya Ngozi, aho umugwi wa Ngozi City wagiye kubanza igitsindo mu gice ca mbere umugwi wa Rukinzo Football Club, maze Rukinzo Football Club iza kuva inyuma ibitsinda umugwi wa Ngozi City ibitsindo 4-1. Ni nako kurundi ruhande umugwi wa Aigle Noir de Fighters wari wakiriwe n'umugwi wa Flambeau du Centre, aho hariya kuri stade Ingoma mu ntara ya Gitega, maze Flambeau du Centre iza kunganya n'umugwi wa Aigle Noir de Fighters ubusa ku bundi. Urukino rwari rutekanijwe rwari guhuza umugwi wa Kayanza United na Yari hariya mu ntara ya Muyinga kuri stade Umuco. Ntigwabaye kuri uwo munsi wa gatandatu, ahubwo gwabaye ku munsi w'ejo, aboneka ko umugwi wa Yari na Kayanza United bagiye kuba baheza ubwo rukino ari bitsindo bibiri by'umugwi wa Kayanza United kuri kimwe ca Yari Football Club. Ku munsi w'Imana nyene inkino zarabandanije, aboneka ko umugwi wa Message Ngozi ku munsi w'ejo wari kuratana mu mitwe n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique kuri stade Urukundo. Ibitsindo bibiri bya Message Ngozi nikina kuri kimwe ca Burundi Sport Dynamique nibyo byagiye kuba bitandukanya izo mpande zose. Ku rundi ruhande umugwi wa Musongati Football Club hariya kuri stade Ingoma bari bakiriye umugwi wa Lydia Lidike Burundi Sport for Africa, aho byagiye kurangira ari bitsindo 4 bya Musongati Football Club. Benshi kaba batangwe kuvuga ko umugwi wa Lydia Lidike ugiye kwerekeza mu cicaro ca kabiri. Reka tubirindire kuko nta iritararenga nta uritera ingata. Ni kurundi ruhande umugwi wa Atletico Academy wari kurakina n'umugwi wa Bujumbura City wo mu gisagara ca Bujumbura. Wari urukino rukaba rwatanguye igihe cy'isaha 9:30, maze urukino rukaba rwagiye kurangira ari igitsindo kimwe ca Buja City kubusa bwa Atletico Academy. Biboneka ko ihiganwa rya Primus League Burundi inyuma y'umusi wa 28 umugwi wa Message Ngozi uracari kwisonga n'amanota 58, ugakurikirwa n'umugwi wa Musongati Football Club n'amanota 55. Umugwi wa Aigle Noir de Fighters uri mu kibanza ca gatatu n'amanota 42, maze ukanganya amanota n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique n'amanota 48 mu kibanza ca kane. Flambeau du Centre uraza mu kibanza ca gatanu n'amanota 42, nawo nyene mu kibanza ca gatandatu haza umugwi wa Vitaro Football Club n'amanota 41. Mu bibanza vya nyuma haraza umugwi wa Lydia Lidike Burundi Sport for Africa mu kibanza ca 14 n'amanota 29, Ngozi City mu kibanza ca 15 n'amanota 22, mu kibanza ca gatandatu hakaza umugwi wa Yari Football Club n'amanota 20. Byumvikana ko imigwi ibiri ya nyuma yo yamaze kubishika mu cicaro ca kabiri, mu gihe umugwi wa Lydia Lidike wowe ukiri ko urarondeza uko woguma mu cicaro ca mbere.
reka tubamenyeshe ko inkino zitabaye mu cicaro ca mbere gusa ahubwo no mu cicaro ca kabiri inkino zarabaye aho ku munsi wa gatandatu biboneka ko mu cicaro ca kabiri bariko barakina umunsi wabo ugera w'icumi biboneka ko umugwi wa Tel Aviv wagiye kubutana mu mitwe n'umugwi wa Volontaire urukino ruza kurangira ari igitsindo kimwe ca Tel Aviv kubusa bw'umugwi wa Volontaire mu gihe Rumonge Messager Rumonge yagiye gutsindwa n'umugwi wa Regiones Athletic ibitsindo 2-1 Reserva itsinda umugwi wa Muzinga Football Club ibitsindo 2-1 mu gihe umugwi wa Moso Sugar watsinze umugwi wa Garage Express biboneka ko byumvikana ko ku rundi ruhande umugwi wa Buhumuza wagiye kubutsinda umugwi wa Flambeau de l'Est igitsindo kimwe kubusa biboneka murantunga biboneka ko Flambeau de l'Est ari yatsinze umugwi wa Buhumuza igitsindo kimwe kubusa ni ku munsi w'ejo aho biboneka ko inkino zariko zirabandanya bikaboneka ko umugwi wa Delta Star wari kuratana mu mitwe ku munsi wa gatandatu nyene n'umugwi wa Lumière de Mumba maze urukino kaza kurangira ari igitsindo kimwe ku kindi umugwi wa New Oil ku munsi w'ejo wagiye kubutsinda umugwi wa Top Junior ibitsindo 2-1 mu gihe Unité Football Club yagiye kuba yirahigwa n'umugwi wa Royal FC aho beshi batangwe kuvuga ati umugwi wa Unité FC ugiye kwerekeza mu cicaro ca gatatu biboneka ko kugeza ubu imigwi ikurikirana ukugukurikira muri higanwa ya Primus ya Ligue B National ku munsi w'icumi umugwi wa Muzinga muri poule cyangwa mu muce w'imigwi ikinira mu gisagara ca Bujumbura yegukira poule y'igice yo mu gisagara ca Bujumbura biboneka ko umugwi Muzinga Football Club uza kwisonga n'amanota 23 ukanganya na Reserva mu kibanza ca kabiri n'amanota 23 New Oil mu kibanza ca kane n'amanota 10 ca gatatu n'amanota 15 Tel Aviv mu kibanza ca kane n'amanota 13 Regiones Athletic mu kibanza ca gatanu n'amanota 13 Top Junior mu kibanza ca kane ca gatandatu n'amanota 11 Messager Rumonge mu kibanza ca cindwi n'amanota atandatu mu gihe Volontaire za mu kibanza ca nyuma n'amanota 5 ku muce nawe wegukira imigwi ikinira hagati mu ntara zo hagati mu gihugu harimo umugwi wa Delta Star uza kwisonga n'amanota 19 gakurikirwa na Royal FC n'amanota 17 mu kibanza ca gatatu haza Garage Express n'amanota 15 Moso Sugar mu kibanza ca kane n'amanota 15 Buhumuza mu kibanza ca gatanu murantunga Moso Sugar mu kibanza ca kane n'amanota 15 Buhumuza mu kibanza ca gatanu n'amanota 18 Flambeau de l'Est mu kibanza ca gatandatu n'amanota 13 Unité FC mu kibanza c'indwi n'amanota 8 Lumière de Mumba ukaba ariwo uza ubwa nyuma aho ufise amanota 8 biboneka ko uko ariko umunsi w'icumi mwigene muri Ligue B mu Burundi byari byifashe reka turindire ko bizoba bigenda mu nkino zizokurikira biboneka ko ku mpande zose imigwi yose irikira rondera uko yozoheza rino higanwa ata muri no migwi muri kino gice muri mu cicaro ca kabiri biboneka ko imigwi yose imaze kuba ishiramo inguvu nyinshi cyane muri phase retour mbega biza kuba birangira gute kuri no higanwa isanzwe rikinwamwo inkino zigera kuri 14 kuri buri mugwi reka ndababwire ko ngibi byaranze weekend muri football yacu ngibi byaranze weekend byagiye kwisonga cyane byavuzwe cyane muri sport yacu ndabashimire cyane nitwa Souleyman.